Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana kwa qu'on y a Friday kujoigwa, ya vendredi ko vibinga, ya Friday ya pop so about hanging out ka boss for real. That's my name. It's another fresh Friday. Numva njoyewe cyane kubera yuko navuye Bujumbura. Ndaza mu ntara ya Kayanza kugira nshobora guhuza zino talents dufise twishimira cyane babita Kayanza Kids Africana. Bamwe mu bareka ndabite yuko abari ari new generation mu gutamba bamaze gutamba indirimbo z'abartiste benshi batandukanye. Abartiste bakagira repost dashobora kuvuga yuko even abartiste bari international ba Diamond Platnumz ba Big Fameka ba Whiskey Dayo hamwe n'abandi benshi baramaze kugira repost ku ma video yabo bariko baratamba. So right now navudateka ndabasange muhira, bamwe muri bo bavuye ku ishuri, abandi nabo nabasanze bacilenza tungahanye. Ndavuga teka ndabasange muri kino kibanza kugira dushobore kumenya byinshi bijanye na Kayanza Kids. Kayanza Kids ni bande? Kayanza Kids bakora iki? Kayanza Kids bafite dream yayo bifuza gushika he. Uyu munsi rero you don't have to miss this show. Nika boss for you hamwe na Kayanza Kids Africana. Sindabomba. Nika boss for you hamwe na Kayanza Kids Africana. Okay, tugende buhoro siko? Tugende buhoro. Ngomuvuga kantu ati nikisema Kayanza mnasema Kids. Kayanza Kids. Kayanza Kids. Dutangure? Yeah. Nikisema Kayanza mnasema Kids. Kayanza Kids. Kayanza Kids. Kayanza Kids. Yes I. Nuko muvyumva dutanguye muri vibe imeze fresh sana. Muragiye kumubona ka boss mu Kayanza. Cyane gose. Zakweli? Very good. Yeah. Nice. Bamwe bari bavuye ku ishuri, abandi tubasanze ngaha kugira tumenye ne yuko ari abanyeshuri ba vrai. Tenda keneye umuntu anyirira agapoem cyangwa recitation kameze fresh sana. Ninda wewe? Haguruka rero ngire recitation twumva. Cyangwa icyari. Guma wicaye twumva. Laba hari imbere. Bonjour tout le monde. Une poème l'abandonne par d'autres choses pour mal, comme c'est parfois. Lorsque la route c'est là que tu vas se pénétrer ma semble ton même. Et que le fondement que les dettes abonnent. Et puis de suite. Achahereza ngo ainsi donc yeah kama kawa. So je numva nyowe cyane kubera yuko murazi yuko kuva mu ntango ndabashirikira ku ma video yanyu. Uyu munsi ndavuga ati jewe iyi vendredi fuko nishikira mu Kayanza kugira nshobore kuyaga namwe. Suko none kimwe mu bintu nifuza kumenya sivyo? Muri bangahe mwese hamwe? Kayanza Kids muri bangahe? Muri 27? Gariyo aho ariho abuko hariho abasanzwe batamba. Akabona abandi rero bari bato bashoboye nyene gutamba. Umugabo bari muri twebwe nyene musaba gatamba. Okay, mwese hamwe rero abatamba n'abadatamba. Muri 50? Bishitse mukagira rencontre. Sivyo mukavuga teka duhure twese twicara ahantu hamwe tutiri inkuru turyoherwa. Mwese 50 muraronka ikibanza cyo kwirara. Bana na nyene tukavuga ati nkuko nyene turi bamwe bicara ku yundi mugabo mukaganira nyene icyo mwari mutegerezwa kuvugana mu mwako kamwanje tukavugwa nyene muri hamwe mwese kabisa. Muri Kayanza Kids abantu tubazi nk'abantu mutamba sivyo? Mwese muratamba ngamo mufite impano yo gutamba siko? Abantu 50 bose abatamba n'abadatamba nizaye izindi impano ziri muri Kayanza Kids. Muri abo bantu bose twe tutazi mu mpano zo gukina comedy, harimo abakomedi, harimo n'abaririmbyi kabisa, n'imitima y'aba Jackson irimo. Natuni ngabira murabona muri Kayanza Kids abandi muri abo bandi badatamba nizo gucapa. Abadesinateri bose bari kabisa. Kimwe mu bintu byanyoheye kano gapeti ndagaheruka kera kakira gapeti gose gafite tenture mugabo ico gihe yambwiye yuko atiga, yambwiye yuko ubuzima bayemwo bwo mwibara siko ndabeshe niko ambwiye ubu waratanguye ishuri
ninda kurira minervare yanyu ivahe n'abavyeyi babisopa kanoti ka minervare bimeze gute hariho umubosi kweli amereramwo na bibiri kubera none kabisa. Kayanza Kids gufasha gute? ifasha kuja kw'ishuri nezerewe, ifasha yuko ntashe nkasanga isosi yabonetse ndayironka. Abatigeze baza muri Kayanza Kids ndifuza kumenya mu ntango mwe mubayeho ubuzima bumeze gute? Kumenya ngo ubuzima si bwiza gose kumwese muce mutekereza mutubwire ubuzima mwe mubayemo mutarinjira muri Kayanza Kids. Bisanye nyene abatari bagiye Kayanza Kids itari bwatangure gukora twese umwe wese ari mu byiwiwe nyene mu bo turi kumwe ese novuga yuko hariho abari basanzwe bari mu barabara hariho n'abari basanzwe biga mugabo mu nyuma bagaca bayavamo kubera batari bafite kangene bakabandanya amashuri rero aho Kayanza Kids itanguye guvona benshi abashoboye kubona amahirwe yo kubamwo bakajamwo n'abandi bari baravuye ku ishuri bari babuze ikungene bobafasha kugira ngo basubire ku ishuri bose baciye babasubiza ku ishuri nyene bararondera amafaranga y'amakaye ashobora kubafasha kugira ngo baje baraja ku ishuri ariko ikibazo kigihari nyene atari ikibazo cyo gufungura ku ishuri uvuye ku ishuri usanga ibintu nyene bitagenze neza mugabo ico ca mbere cyo gushima cyo ca mbere kuba wasubiye ku ishuri ukaba utakirukanwa ku ishuri ngo wabuze amafaranga y'ishuri cyo nico numva ko coba ari cyo ca mbere kabisa. Kayanza Kids yahinduye iki mu buzima bwawe? Kayanza Kids ikintu yahinduye mu buzima bwacu ni kujya muja ku ishuri mugataha mukabura icyo mufungura cyangwa ukabura nk'amakaye ukabura isandaro ukajya ku ishuri wambaye isandaro mba ni bya bintu nyene bikuba bigutera kureba ishuri mba yagira hinda mu tuntu tumwe ibyo umukuru wacu ashoboye kugira byose kabisa arabidufasha kabisa yadashoboye akatubwira ati nimba dukotize nimba ari uwo tubona basi afite ibibazo kinini yakudusubiriza tukagira ikintu cyangwa Kayanza Kids gufasha nuko tuvuye ku ishuri turonka ibyo dufungura nuko bitaba ari byinshi cyane mugabo urahenda inzoka urumva ibintu byinshi dufasha iraduha amakaye yageze nk'umwaka kugira utangure inyuze iraduhindura ubuzima kandi buniniya bwose ugiye nko mw'ibarabara uvuga ati wabuze amakaye yo kujya ku ishuri barabidukuramwo bijya byo kujya gusabisa hariya mw'ibarabara atubwira ati ngo aya maresiti ageze mukore umunsi wageze nimba ari ikizoboneka twese tukabirira hamwe nimba hariya mw'ibarabara bakura yangahe mu buryo mu maresiti wakoze video ukagira umugisha ntibura basi n'ikizemire tutugabuye abari impano uravye hariya i Bujumbura turabafana sana hariya i Bujumbura musa abafana benshi sana babakunda ndetse bakurikirana ibikorwa byanyu ini wanyu rero mu Kayanza ko twabasanze iwanyu ikibano bimeze gute murafite abafana ino babashigikira gose ino babafata gute ino benshi hariho nk'abatubona tugatitizana n'ibirara bamwe ntibadushigikire hano muhaciye nk'umuvya bacona ikirara gusa nawe kubera uwo wiyizi unitahura igice bifata nk'ibisanzwe tukaba kivugiye ntitwavuga ngo turafise ngo abafana benshi gose ego turabafise gusa urumva haba harimo n'abandi baponda nyene Ababiloni nibabura ni benshi sana ikintu nabonye ahubwo abahungu ni benshi kurusha abakobwa habaye ikibazo cyayo murabe kugira kwiki abakobwa atari benshi kurusha abahungu abakobwa impamvu atari benshi umva aho nk'abakobwa iyo uriko uramubwira nk'ikintu byageze nko kumuhanura uriko uramubaza nk'ingeso mbi ukabona ntibimukunda aranse kubihera nawe aho yoteza ingorane umva zoateka ingorane Kayanza Kids yose utawemera kumukura kabisa abantu benshi bazi yuko ino mu Kayanza havamwo basani bakaze sana
hariyo ba Diodoni batazira D1 hariyo B-Face on the floor sivyo ni bamwe mu baririmbyi bakaze sana turetse kuri B-Face abandi baririmbyi babiri barabafasha barababwira basi muze mu maclip yacu mushoboye kuduha support natwe hari icyo babafasha turetse abafite babino ya abino nyine mukaya kuri B-Face bimeze gute on petit fois gute mu nyuti zinagiye Moise Wagwan Moses fresh sana nipe tano Moses uri muri bamwe B-Face akunda gose bivanye no kumutamba nifuza kumenya ibyo B-Face amaze kugufasha B-Face duza kacu B-Face amadije kumfasha B-Face yaransite muri kwiga ndaryohe gusa kuvaho ngereye ubu B-Face ntari karandyohera cyane bigenze nakuryohera B-Face nakuryohera cyane gute B-Face nandyohera kubera ubu basi mvuye ku ishuri hari uwamamu amutelefone umukuru wacu akanga kumwita urumva natwe niyama twitayeho cyane nicaye ikintu umva wose aba B-Face kose icyo namusaba nuko yotwitaho gusa B-Face nawe ntashaka kutwitaho buri kimwe cyose kabisa niyitaho Kayanza Kids yose cyane ivyo ni ibibazo nanihambwiye Moses reka mbaze Kayanza Kids yose bimeze gute kuri B-Face aratanga support arerekana urukundo bimeze gute kurya yerekana urukundo bafitiye before nuko n'ubu bikimeze nakunda nunganiye ko gatoya kombe no gusara B-Face ego kudufasha hadi kaje kandi ikintu kinini cyane na itara yiduha hariyo igihe bigeze kabisa kuduha ibintu natwe turavuga ati uyu ni wa mubyeyi gusa rero bose ahantu twese dushyapurira ni kujya kubona ajya ku ma interview akavuga ati buri kimwe aradufasha byose aduhereza urumva natwebwe nitumwa nka basi mu bisanzwe urumva avuga ati byose aradufasha ikintu na kimwe tubura abantu nabo urumva bumva umenga akintu kimwe ubu basi cyo tuba dukeneye nimba ari umupeta ati ikaramu kwishyo bamubwira ati yanubwiye so B-Face oya ubwo byose mukora ubunyo cyabwiye ati papa wanyu ni B-Face naho yoba yaje avuga ati nta kintu ubutubutse ari nko mu muri usanzwe umva rero ikintu naho abapeti naho cyo bamushapurira ni kubera byose ubu abantu bose bavuga ati niwe aduha kandi nta kintu kimwe tubura rero no kukuntu rero kuva ikintu cyatumye cyane cyane no twese tumutabye ikiyatsindira cyangwa ni ujya munsi kabisa na teka bitatu twakora umuntu wese afite point baramubwira ati kora ku karinki uvuge B-Face akabigira gusa guhera icyo gihe abantu bose bavuze ko ayo mahera twese twayasangiye gusa igihe natwe cyahise gitubabaza nuko atigeze asubira no kunatuvugisha kimwe ngo anatubaza hasi n'ukuntu bimeze kuva uwo munsi bugira niyisa atajewe nitubonye akasa guhura no kugira ati icyo kiwe bimeze bakatsa tuguhura birashika mbatamba indirimbo ziwe kuva aho aronye kenshi indirimbo amaze so indirimbo zo muramuzitamba muramuzimurungikira mukamubwira ati posting bimeze gute urumva ikibazo cy'amahera urumva na video kuyikora bisaba amahera iyo natwe mu gihe twabonye umenga ya dipawuze yagize turasa amahera avuga ati gadukoye basi na gatoya ka TikTok cyangwa Instagram ka YouTube tugakora tugashyirako urumva mu gihe twe tubonye natwe kadushizemo nani nawe nityo kumeza ko nicyo muhindura karere biratahura iterenze yuko muca mu bibazo byinshi bitandukanye ibibazo bijyanye n'akanoti ibibazo bijyanye na ifungura siko byose n'ibibazo muhura nabyo byifuza kumenya n'icyo ikintu musaba wa muntu akadukurikirana muri uwo mwanya kiri ku mutima uvuga ati kino kintu mukidufashije mwashobora gutuma tugera ku ndoto zacu
ngo bitinze kandi umaze kugitangurira muri Kayanza Kids n'icambere kandi kizirazi yuko ari timu ifite amafaranga ko yesi hamaza ngaha abashitsi bakaza kuturaba bakatubwira ngo badikigiriye amafaranga twe nk'abantu badukurikirana cyane cyane barabe ibyo nk'abashitsi baza kuturaba ngo bibaza ngo baba batuganiye amafaranga hari igihe baba baje nko kuraba kubwire barabe yuko turiho hirya babona ku ma Instagram ku marezo muzi hose marabe yuko ariho turi we vraiment tubayeho nabi yasho nko kubona nk'umwana avuye nko kw'ishuri mukuru wacu nuriya amamubona hagaze wenyene akikogora akavuga ati je kugira abana mbone yuko boja kugira nejo baze basubire no kw'ishuri yo kugisha n'ikirato cibi gakiga aba bana bagende bariye baze kw'ishuri we vraiment aho tugeze twe turamushimira cyane gose kandi tugashimira n'abantu badukurikirana kuko nibo batumye nyene tubayeho nibo banaduhinduye kuko atari bo n'ubu je naje wimba ndi mwibarabara no barigeze guca moto gumye barabara naje kwe nari umunyebarabara iko ibyamvuye mu kwenyeri yuko nawe nyene byabakuye ko sinaje kunganiye ko ubu nakwita vuze bivanye n'uko rukugiye ati icyo uri kurabakurikirana yashobora kudufasha rero ikintu cyane kubona ko twodufata kandi kikatugirira akamaro twebwe n'imiryango y'iwacu ngaha mu gihugu niba ari nkaho ushobora kudutumira kujya guteramisha abantu bakatubwira bakarondera umukuru wacu akatubarira kandi bakaturondera n'isoko yo kujya hanze tukaza gukora ibiteramo hanze tukaraba yuko na twebwe twogerageza kugira ngo twebwe ngo tugire ahandi hantu kugira ngo tugire na twico tubize n'icyo dusize mu miryango kuko muri twebwe usanze nawe uvuye ku ishuri ugasanga nyine umubyeyi bimeze nabi nawe urabibona mugabo ukavuga ati ako ndi bugire ubuzima bwisanze ngo nyine ubukora gusa nyine abavyeyi bo barabashikira muri iyo musanzwe mukora harimo bamwe bashyigikira hariho n'abandi babyeyi bavuga ati reka sha mwana wewe nta kintu nkorera wowe ndagutuma n'amazi ukabwira ngo ugiye mu byo gutamba utaha mw'ijoro nka jewe ndababwiye nk'ahantu ntaha ndava ngaha muji ngaha wa Kayanza nkakubita nk'amasaha nk'atanu ndiko ndataha umva n'ibintu biba bigoye cyane nka je nk'umubyeyi w'iwanje arashobora nko kubona ntonda ibiryo akavuga ati n'iki gihungu gifite n'ubwanwa none bimeze gute nta kazi yobona yoshobora bijya bintu akabivamo mugabo jewe nagenda mbimubwira bukebuke namubwira ati kugira mama je hajya ndi ku kazi kubera mu nyuma gana arabikunda agenda arabikunda niho rero umunsi abikunda neza umunsi ndo nk'umushitsi w'umuzungu acambwira ati ashaka kubona muhira n'abavyeyi banje je ndamubwira ati ntahana amwereka aramukanya abagurira n'agafanta ariko yavuze ati jewe sinogenda ngiye uko nyine byarabasigira agafanta nyene kabisa ama nanje ndashima abavyeyi bagenda barabona yuko kino gikorwa ndimwe yuko imbere ari heza kabisa ubunye hariyo iyindi group yaba petit mu Uganda yitwa Kids murabazi bageze ku indi ntambwe yo kuja muri Qatar bagatamba ibintu siko nibona hehe mu myaka 2 imbere nibona hehe mu myaka 5 imbere ingene tubibona imbere hazoba hehe turavye nk'ubu nk'ingene tuba twakora cyane cyane turavye aho twatangiriye tukaraba aho twaciye tukaraba n'ubu naho tugeze tubona yuko ibintu bizogenda neza cyane mugabo gusa bizogenda neza twebwe muri twebwe nyine iki dukorana twabikunda ikindi nacyo nitwaronka abandi bantu aba badukurikirana bakazoza baradushyigikira
badusapotinga turabona yuko imbere hazoba hameze neza cyane ikindi naco tuzoza turabasaba ni uko nk'uko muri muko mudufasha nyine mukoresha nk'uko nyine umva turatumbiriye n'abandi bazoze bararaba bagira icyo bagize urumva nicyo kintu kicacerekana yuko imbere hazoba heza cyane rwose kabisa ndibaze ko twaheze byinshi abumva bumvise yuko mu mushaka ko babasapotinga abana bagera kuri 50 baki 50 n'abana benshi abo bose bakeneye ubufasha bakeneye support uko usakana gato yo gushikira Kayanza Kids urahawe ikazi barafite talent barashobora gutambira mu rubanza rwawe barashobora gutambira kuri diplome yawe ukaryoherwa barashobora gutambira mu maseremoni menshi atandukanye so my people ndibaza yuko nkuko mwabibonye mu nama twe tuvuye ku ishuri sibyo yagiye kubatora ku ishuri turaza nabashikana ngani barafungura bagiye gufungura tegezo kuja ama repetition babafite ibintu byinshi byo gukora ndabashimire cyane Kayanza Kids hariho akandi kantu nibagiye kandi rero twabisa ko kana kugira ngo kuko urabona myi vacancy ibiruhuko twari turimo kujya twari twicaye tukicaye twari turi mu ntuze ko bamwe muri twebwe ari barara mu ntuze mu mahema amashitingi babagiye akariyo barara mugabo ahubwo ngigeze kuza nyene barahiga ukungene bo bigenda baravugana n'umukuru wacu mugabo twari ko turahiga aho tuba kuvuga ko mu ubutuvugana turafise inzu mugabo izo nzu iziruzura ngo tuzigemo wa wundi yaraba mu hema n'uwo aracabamo bashaka rero nimba ari ikintu cyoba mukaraba ukuntu umuntu ufasha kugira ngo inzu zihere basi izinjiremo kabisa ndibaza yuko buno butumwa bwashikiye benshi bakora dukurikirana suko none tuje mu repetition canke tubanze gufungura kwanza urashonje Mose areka Mose batubwira bimeze gute mu ndameze nabi proje ntirikirako ndifuza kumenya ubuzima bwa kera bwa Moses urubaye ubuzima bumeze kera hanyu nari mbayeho basi narataha nari niga ndaheba ntaha mw'ibarabara mva ku ishuri ntaha mw'ibarabara gusa kuva aho ngereye no mw'ibarabara ntiharamvamwo cane ntiharakuvamwo hasaba iyo ubwira hakuvemo Moses kugira hamvemwo saba yuko umuntu yose akamfasha nanjye nkaronka ukuntu mbaho canza mw'ijoro niho nohita ndonka uburyo bwo kuva mw'ijoro bihora bigushikiranye no kumva ushaka gusubira mw'ibarabara hariho aho nama mva ku ishuri numva umengo noguma nja kuba ndicaye mw'ibarabara nota amamodoka gusa ubu biriko birangira ndabasaba ikintu mwese mwaciye mu buzima butandukanye sibyo harakwiriye yuko muza murahana amakonseri impanuro sibyo murumva yuko Moses agifite umutima wo gusubira mw'ibarabara umwicarike yase mubwira ati Moses ibyo unyuya ngo ngahanye siko mugira urukundo n'urunani hagati yawe nibaza ko muzoshaka gushika kure soko none kabisa ndagushimiye wadukurikiranye DJ la fin ndizera neza ko waryohewe muri no mwanya reka kwanza tugira ka repetition gatoya kuko je numva shaka gutamba na Kayanza Kids niba mabanyemeza ko yaje gutamba mugabo nanje ndafite talent iri muri jewe gutamba shaka kubemeza ngoma ndabigisha ka dance gashasha aho ka dance rero Moses namwise muri nga akere muzoga tambe hama muduikire video yawe suko none tugende kubanza gushaka project mutoya gusa suko none kubera nitwafunguye tutaratamba muza gusanga tuko turagatamba cyo musanga musuye gusomba kandi rero kukibanzuka ko ubanzuka ko nice so ndabashimire cyane turagushimiye cyane mugira icyo mumbwiye basi icyo kubari duce tukubwira hariho ubukare ngo tujye gusanga twerekanye izo gufungura nacyo tumungire ikintu ibintu cyanditse vuba mu kanzu natwe tujye kubigucyura ngo mushaka tubidoze kimwe dushaka ubuzima ntabwo shanje ubuzima nta none mwe mufite ubuzima bumeze gute butandukanye oya gushika mu Kayanza buryo we ntwara ikintu cyo cyambere two kubari
nk'uko oya hinge gato uyu mutipa batatu ngo tuguze ubuzima shaka mumbwire ubuzima bw'iwanyu butandukanye n'ubw'iwanyu ubuzima wowe nuko uno munsi bageze mu modoka kandi wavuye muhira uriye mu gitondo wanwe yakaye byari wakubise agafanta no kuvuga ko saa sita naho nyine wasitseyo ukaba gusa tewe wora bakufeje proje ewana ni ndangitubesha uvugisha ukuri nawe we kabosi cyangwa hari iryo zina kabosi nawe ndarikeneye ndura ijya Ferrari ya Paris yajya aje urumva rero shatu guzubuzima yego kabosi nawe witwe majya nawe najya Moses shatu guzubuzima je nawe witwe Moses nanjye nitwa Sama people ndizera ko baryohewe twese tugira ati peace out